Ibihe vyiza banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure Shiramatsiko TV none n'umwanya wayagezeko amakuru ateye ubwoba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi mu birabana n'umutekano na politike. Muri kano kanya turaza kubabwira inkuru ihejeje kudushikira, ni inkuru y'agacamutwe aho ngaha mu gihugu c'u Burundi biriko biraba muri CNDD FDD ndetse no mu bihangange vya CNDD FDD kuri ubu ngubu ari ibintu biteye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye hagati yo guta akomo kagahunga ndetse no gupfungwa harimwo kimwe, kuko ibihangange muri CNDD FDD kuri ubu ngubu vyarakaye cane. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biraba, ico bikoze Neva nawe nyine nta kijetse gutyo, nawe arafise ivyo ari gutegura ngo umwanya n'umwanya murashobora kubona kudeta canke mukabona umutegetsi umwe cane akumenga mu gihugu c'u Burundi apfuye. Muri ano makuru turaza kubabwira ubwoba bwinshi buri mu badede, aho icuka cibi cibandanije gututumba mu CNDD FDD, bamwe n'abandi babona yuko ari icuka kigiye gutuma haba ibintu bibi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo ivyo vyose imvo yavyo akaba ari intambara Varisito Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bambari be bashoje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntango Perezida Evariste Ndayishimiye yahanurwaga kutijandika mu ntambara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko benshi babibona ko izo ntambara atazazirwana ngo azitsinde kandi zirafite ingaruka zikomeye cane ku gihugu c'u Burundi. Ariko nanone Varisito Ndayishimiye aravye amafaranga azakuramwo ahitamwo kubikora akoresheje itegeko ry'umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu intambara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zigiye gusenya Uburundi ndetse n'umugambwe CNDD FDD. Amakuru ariko aradushikira yifashe gute? Kanya kwari twababwiye amakuru ariko aravugwa cane ku bijanye n'ivyo bamwe n'abandi bariko baravuga ku urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Twababwiye ingene General Prime Niyongabo ariko aridogerwa n'abanyagihugu bose, abanyagihugu babona yuko abana b'u Burundi bose bashiriye ku macuniro, maze abategetsi bamwe na bamwe bagatunga bikabije. Kuri ubu ngubu abarundi bato bato inzara ikaba iriko irazura inzara, mu gihe nyamara ico bakagombye kuba bapfungura canke baronka kiriko kiraribwa n'abategetsi bakomeye cane kandi batabuze n'ivyo barya, ahubwo kubera ubukunzi bw'inda kuri ubu ngubu babona yuko umunyagihugu muto muto adakwiriye kubaho, nyamara umunyagihugu muto muto ntibamenye kari we wamushize kuri uwo mwanya bayicayeko. Muri ano makuru turaza kubabwira ku bwoba bwinshi buriko buravugwa cane muri CNDD FDD, aho ikintu cibi citeguwe ko kiribuze kuba. Muri kano kanya vyose turagenda turabigarukako. Hari intambara Uburundi buriko burategura ku gihugu cibanyi c'u Rwanda. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa, ni nyuma yo guterana amajambo hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu cibanyi c'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame, aho kuri ubu ngubu ibintu bibandanije kumera nabi cane. Perezida Evariste Ndayishimiye yariteguriye intambara ikomeye cane. Kuri ubu ngubu haravugwa abarwanyi ba FDLR bashika ku bihumbi 4 binjiye mu Rudavagi. Abo barwanyi bakaba barinjiye ku buryo bwumvikanywe ko na Perezida Evariste Ndayishimiye ko nyine baza mu Burundi nk'abahunze, maze bagahabwa imyitozo ya gisirikare bagafatanya n'ingabo z'u Burundi kugira ngo bakureko ubutegetsi bwa Kigali, nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yavyitangarije mu ubwo yari ari kumwe mu nama n'urwaruka rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yarahiye akarengwa yuko agiye gufasha buri umwe wese ashaka gukurako ubutegetsi bwa Kigali, maze nyine akamufasha ubwo butegetsi bukavako. Kuri ubu ngubu rero Perezida Neva ndetse n'abambari be bivugwa yuko ari byo bariko barategura gukurako ubutegetsi bwa Kigali, ivyo bamwe n'abandi babona yuko ibi vyose ari ibisubiza igihugu c'u Burundi inyuma, aho nyine Neva abandanya kwishora mu ntambara kandi biboneka yuko atazazitsinda. Ivyo biruko ari gutegura ivyo mu gihe
n'ubundi yahejeje gutsindwa n'intambara yariko arafashamwo mugenzi we wa Congo Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuri ubu ngubu ariko ararwana n'abaroberi ba M23 aho kuri ubu ngubu abaroberi ba M23 kuri ubu ngubu bahejeje kwigarurira igisagara ca Uvira cyegeranye cane n'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye anafise ubwoba yuko kubera uruhara rukomeye cane afise canke agira mu intambara ziriko zirahuza FRDC Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR kuri ubu ngubu afise ubwoba yuko M23 kuba yarafashe igisagara ca Uvira ishobora no gufasha abarwanyi ba Red Tabara ndetse n'abandi bose bashaka gukurako ubutegetsi bwa Gitega bagatera Uburundi banyuze muri Uvira, dore ko ari hafi cane. Uvira irateganye na Bujumbura. Kuri ubu ngubu ubwoba ni bwinshi cane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, yabuze ayacira n'ayamira, co bikoze abamwegereye babona yuko ibintu vyahejeje kumuyangarana. Kuri ubu ngubu igishoboka ari uko yatanga imihoho bataramukura. Urugamba rurakomeye cane muri CNDD FDD, ibihangange birarahira bikarengwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kuvako. Abamwegereye bariko baramugira inama yo guta akomoka agahunga canke akemera gutanga imihoho, yenda bakamupfunga ko vyazagiraho bakamupfungura. Kuri ubu ngubu ubwoba ni bwinshi cane. Vyose turagenda turabigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye, kwibutsa ko nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wabanza ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV. Tudatevye reka dutangura no makuru yacu kuri zuguru mu butegetsi bwa CNDD FDD. Isambuka ry'ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo yoba ririko riraturuka ku ntambara zigize iminsi ziraba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ubwo yakohereza ingabo ziwe mu gufashanya n'igisirikare ca FARDC ndetse n'insoresore za Wazalendo hatibagiye FDLR, umurwi w'inkorabara wasize ukoziho nyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kuri ubu Perezida Evariste Ndayishimiye yari yabwiwe yuko iyo ntambara ashoyemwo abana b'u Burundi naramuka ayitsinzwe iherezo ry'ingoma ye rizaba riheze. None kuri ubu ngubu yarayitsinzwe bimwe biboneka. Abasirikare b'u Burundi bose barahejeje gushirira ku macuniro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri ubu ngubu haraharurwa abasirikare bihumbi n'ibihumbi bahejeje kugwa mu mirwano iriko irabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inkomere ni nyinshi cane. Kuri ubu ngubu hari na bamwe mu basoda bugaranije ingingo baranka kuja kurwana intambara badatahura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bamwe barahawe ibihano vyo kuzenguruka igihugu c'u Burundi cose n'amaguru, abandi barafungwa. Abashika 200 barenga cane barapfunzwe, n'ubu ngubu baracafunzwe kubera ko banse kujya kurwana intambara badatahura. Kuri ubu ngubu imiryango yabo iripfumbereje, abana babo ntibakijya ku mashure, abavyeyi barategereje abana babo barabura. Kuri ubu ngubu ibintu vyarayangaye. Ivyo vyose rero bikaba biriko birashirwa ku gatwe ka Perezida Evariste Ndayishimiye, nubwo abandanya avuga yuko igisirikare ciwe gikomeye atatsindwa, ariko nanone kushira abasirikare mu ntambara badatahura niyo mpamvu yonyine ituma abasirikare b'u Burundi vyari bisanzwe bizwi mu karere hose ko ari abasirikare bakomeye kandi bagumya ibanga. None kuri ubu ngubu barananiwe n'intambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ivyo bamwe n'abandi babona yuko Ndayishimiye hejeje gusambura igihugu ndetse agasambura n'igisirikare. Kuri ubu ngubu akaba atakagombye kubandanya ari umukuru w'igihugu, igihugu kitagira amazi, kitagira umuyaga nkuba, igihugu kitagira igitoro ndetse n'ibindi vyankenerwa.
aho kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye bamwagiriza yuko yishe igihugu uko Nkurunziza yakimuhaye, kuri ubu ngubu yakigize akarima kiwe akakikora icyo yishakiye, nta n'umwe akiyumvira mu bo bafatanije urugamba, byose avuga yuko abyishoboreye. Kuri ubu ngubu igihugu kikaba kimaze kumaramara haba mu karere ndetse no mu makungu bivanye n'umutegetsi mubi nk'uyu Perezida Evariste Ndayishimiye, umugambwe CNDD FDD akomokamo wari wamuhaye icyizere, ariko kuri ubu ngubu icyo cyizere caramaze umwanya urume rumara. Amakuru adushikira yandi navuga ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye mu guta imirarwe ariko arategura indi ntambara ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Amakuru ariko aradushikira ivyireguro byose afise nuko ngo ari we yacuye abasirikari biwe bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku bushake kugira ngo baze bitegurire intambara ashaka gushoza ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda, ngo intambara azatera aturutse mu Kirundo, aho kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye yabitanguye ubwo Uvira yajya gufatwa, insoresore za Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, igisirikare ca FARDC bose baje bahungira mu Burundi, ariko nanone ngo imvo nyamukuru nuko ngo FDLR yagira ngo ibone uko iza mu Burundi maze bakusanyirizwe hamwe bahabwe izindi nyigisho zisigaye maze bitegurire kuza gutera u Rwanda, dore ko ngo bamwe Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje kubarungika ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda. None rero ashaka ko abo ba FDLR bajya kwiyunga ku bandi bari basigaye mu Burundi, ni ukuvuga aba FDLR bari basanzwe baba mu Burundi. Murazi neza yuko FDLR abarwanyi babo ndetse n'ibiro byabo bivugwa yuko bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero abo bose bakaba bariko barafatanya baca ku biti no ku mabuye kugira ngo bitegurire gutera igihugu cibanyi cy'u Rwanda. Ivyo ngivyo rero na igihugu cibanyi cy'u Rwanda ntikicaye ngo kiceje ko kuri ubu ngubu Perezida Paul Kagame w'igihugu cibanyi cy'u Rwanda hari ibyo yahejeje gushikiriza, ariko abwira abategetsi b'u Burundi ko igihe cyose bahirahira bagatera u Rwanda ibizababa ko bazavyirengera, kuko nyine igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abategetsi b'u Rwanda biteguriye intambara, ko uzibesha agashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda wese bazamukubita ntamenye uwamukubise. Kuri ubu ngubu ubwo bakaba ari bwinshi cyane mu banyagihugu ndetse n'abategetsi b'u Burundi, bamwe babona yuko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ndetse n'akarwi kiwe ari ibintu bibi cyane kandi bigiye gusubiza igihugu inyuma ku murindi uteye ubwoba. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko yahejeje kwiyugaranira mu gihugu, aho imbebe zihuza igihugu ciwe ndetse n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda kuri ubu ngubu yazipfunze. Igihugu bari basigaye bahahirana, ni ukuvuga ko ari igihugu ca Kongo. Kuri ubu ngubu kuva M23 yafata igisagara ca Uvira, Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye yugara imipaka ihuza u Burundi na Kongo. Kuri ubu ngubu abanyagihugu bakaba babayeho mu bwoba bukomeye cyane, bariko baribaza uburyo bagiye kubaho mu gihe n'ubundi inzara yari isanzwe izura inzara ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubona yuko ari ubuhemu bukomeye cyane bakorerwa n'abategetsi babarongoye. Kuri ubu ngubu byose rero bikaba biriko biravugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariyo mvo yo gutuma igihugu cigwa mu isanganya rimeze ukuraha, aho nyine bamwe n'abandi babona yuko atawundi mwanzuro usigaye usivye kumutembagaza ku butegetsi, maze akabisa abandi bashobora gutunganya igihugu bakaja ku kivi. Kuri ubu ngubu hari amakuru y'ibijanye na kudeta iriko irategurwa. Iyo kudeta ikaba iriko irategurwa na bamwe mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe bavuga yuko bagendera mu makanda yo muri CPR Nkurunziza, abo biyita abo kwa Samuragwa. Kuri ubu ngubu barongowe na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko nawe ariko
Perezida Evariste Ndayishimiye amuhanze amaso, aho umwanya n'umwanya nawe nyine ashobora kumwitanga akamwica, kuko n'ubundi byigeze kuba aho Reveriyani Ndikuriyo yarwaye bikomeye cyane, kandi bikavugwa yuko yarozwe na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane. Uvugwa cyane ni Kizigenza w'ingabo z'u Burundi, kuri ubu ngubu anarongoye igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu impari zahereye ngaho. Kuri ubu Perezida Evariste Ndayishimiye ntavuga rumwe na Reveriyani Ndikuriyo, buri umwe wese yaripanze. Reveriyani Ndikuriyo aragaragaza yuko ashaka gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye vuba, ko adashaka kazagira no ku matora y'umwaka wa 2027. Ndayishimiye nawe avuga yuko agomba kwikura ko umukeba wiwe akomeye cyane, nk'uko yabikoze kuri General Alengiyome Bunyoni. Kuri ubu ngubu icuka kibi cy'intambara kikaba kibandanije gututumba. Ivyo biruko mu gihe nyine n'abaroberi canke abarwanya leta ya Gitega nabo bataryamye, bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bakure ko intwaro mbi izingamitse Uburundi muri kino gihe bayikure ko. Ariko nanone iyo ntwaro bakaba bariko barabona yuko yishe Uburundi, gutyo rero ko bagomba kuyikura ko. Ni amakuru menshi ariko arava mu masoko yacu ico bikoze. Bamwe n'abandi babona yuko ibi vyose vyava ko, maze abategetsi bakumvikana bakareba ingene batwarira kumwe abanyagihugu, kandi bagashika no kwiterambere ho kwiyamira mu njyane. Biri buze guherera he? Mu kandi kanya turaza kubabwira andi makuru menshi cyane amasoko yacu ariko aratohoza. Ntimuze kuja kure, nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, koresha kano karyo fyonde ko maze uzura abana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Shiramatsiko TV. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.